Ego rero nkuko mwari mwavyumvise mu ntango zano makuru umuntu mbere yo guteza imbere ku gatumba umukuru w'igihugu cacu nyanicubahiro General Major Varisito Ndayishimiye yazindutse muri komine asanzwe avukamwo iyo nayo sindi ni komine ya Giheta mu ntara ya Ngozi. No yari mizambushe nibaze ko tutari bwatangura. Wari wamaze kunshira live none basha ndababaza none ego basinga hagenda hamaze iminsi mike none ni impano nsuvya abandi kuba mungirira inzigo none bo muri cabine technique dufite none umuntu nk'ubu yabonye yuko mvuze yuko umukuru w'igihugu avuka ingo Yes, 1, 2, everybody, and my name is Radio. This is Royi TV. Yes, Mr. Radio, ndakubwira ati I'm back again. Nagarutse rero hamwe ndakubwira byinshi muri entertainment, hamwe ndakuzanira aba hitmaker kuri micro ya Royi TV. Really gentlemen, kora subscribe kuri Royi TV kugira ngo uzurabona amakuru aba ari update, uzurabona professional interview. Mr. Radio kuri micro ya Royi TV. Right now renda gufitiye umwe mu batumye novuga yuko bariko baravuruga buja flavor. Ndemeza neza ijana ku ijana ko ndabafitiye umuntu ariko aravuruga buja flavor ariko aravuruga reka je mvuge kuri kuravuruga isi yose muri rusange musaza nanje mukuvuga nza kuza ndagira ukunyene ivi abakuri kina Royi TV baramukije mwese bani bahezagire ko bandanya muyikurikirana kabisa unayibutsa gukora subscribe kwanza kugira ngo ibintu bikomeze kugenda fresh sana ingendo yo kuraba gusa batagize subscribe utagize subscribe nta notification imuzobona waryohewe n'ibiganiro byawo poko pa utagira sabone kugira ngo uko ikintu cyawe gishasha kigiye ko nawe ushikiye yes tukunze ba Royi TV nakubwira ati dutanguranye n'abaririmbi tugira ngo jaja cameraman wamufashe wenyene kwanza mufate wenyene rero bro mufate wenyene kugira ngo ivyo akora vyonyene bize bituma umenya uwariwe kugira ngo ibintu bigende fresh tuze kuyaga mwamenye uwo turi kumwe uno musi no musi so muririmbyi so mukomedie n'umukomedie so mukomedie cameraman uraheze cyenda mukomedie navuze ati n'umukomedie navuze ati ndafise ikibazo byo mu cameraman ntibava bigenda neza cameraman maze kona yuko ari nk'abaraho nyene nka bamwe bonone ibintu hariya we ntona kari karabijaganya nyene cameraman uraheza bro n'abantu barabona yuko image iri kiratamba nako ntayira gusema cameraman fresh wapi let's go yes bakunzi ba Royi TV nakubwira ati kugira ngo tumenye uwo turi kumwe uno munsi wamufashe wenyene rero reka ndagusabe kwanza dutangure kwa kudiri kwawe sivyo let's go Ndasubiye kuba ikaze muri ano makuru twabaturokanije inshuti bagenzi mudahinge cyangwa dukurikirana turabashimiye cyane mwari mwabyumvise rero mu ncamake y'ano makuru ngo bazofyonda cyangwa bakamupasura ngo ntacyo azobaza aho ni mu gihe abantu babandanya birenza ku ruhe rw'amazi bakabandanya baca munsi ya kijya kiraro c'ingabire ya Bankobu kandi yari yagitanze kugira ngo ikinge amasanganya y'abene gihugu abantu baze baraca hejuru ivyo tukaba twabishikirijwe n'uburongozi bw'ibarabara Boulevard d'Olipona aho bagize iminsi babona yuko amasanganya yabaye menshi munsi ya kijya kiraro kubera abantu baca munsi kandi bari guca hejuru iyi nkuru bayibatoreje neza reka tuyibashikirize uvuze ntiratunga byasha buri kirofa we ntiratungana kandi twatanguye amakuru inkuru yatunganye kupa maze nkubwire kwanza ndarinzi ngo ndacyari nari nkiri live ibi byose je nkabivuga yuko ngaba bakwiye kuzana abatekinisiye bashasha ahari urare kuzurutwe nyene ngo uri muri cabine technique kandi uri kugira ibi none baza abantu bariko baradukurikirana iyo nkuru ntiri prêt bon sawa nta kundi
Yes, bakunzi ba Royi TV, nimba wakurikiranye aka video ndibaza wamaze kubona uwo turi kumwe. Reka ndagusabe kwanza nta mugabo avuga uwundi. Reka ndagusabe bwira abakunzi ba Royi TV kugira ngo dutangwe ibintu bimeze fresh sana. Nakubwiye ati ndi kumwe n'umuntu ariko aravuruga Buja Flavor, nemeza yuko ijana kwijana ariko aravuruga Buja Flavor, akubwiye ati none ntituratanguragaye cameraman. Cameraman je ndibaza yuko uri professionnel ntuco shavura yavyimvye amazina. Nitwa Manariyo Felix Jado. Jado Go Trip. Go Trip. Yeah. Yes. Bandanya none musa. Ndumenyesha makuru wa vrai. Ategura inkuru neza kandi cyane. Nkaca nkorana n'abatekinisiye abari muri cabine misi yose amakuru yateguwe ntibigera babura ibintu byabo bashiramwe mugabo ico nshimira Imana kandi n'abadukurikirana baba bamaze kubona yuko iyo nkuru baba bamaze kuronka amakuru novuga nkuko aba yatohojwe naho abatekinisiye baca bazana ubwe bw'insolite bashiramwo mugabo jewe amakuru mba natanze abara amakuru atohojwe neza ameze bien harabo bica bitwenza rero kandi urumva yizo insolite abatekinisiye bazikoze usanga abantu birabatwengeje kandi nta kundi bakuzi wa Royi TV yakubwiye ati izina ryiwe ibintu bimeze fresh sana. Sasa tukiri ngaho nyene je ku ruhande rw'iwanje ndumva ati mbega ijya creation wayikuye papa? Création nama nabivuze benshi barananze. Narakoze journalisme kandi igihe kitari gito nakuze ndi umwamfa journaliste. Narakoreye ku maradiyo atandukanye muri iki gihugu cy'u Burundi. Je natanguye gupresenta ibiganiro niga nciga amashure yisumbuye haraja muri kaminuza. Urumva yuko nakuze ndi umujournaliste muri rusangi, journaliste producteur. Ego mugare igitangaje nuko sinigeze nkora mu ruganda rwo kumenyesha amakuru bijya twita rédaction terme journalistique. Nta ruganda rwo kumenyesha amakuru nigeze nkoramwe mugabo narayahinyanyura bayakuye kuri terrain avant yuko aja kuba diffuser kenshi amakuru menshi naba nayakoze nkaya traita aba journaliste bayakuye ku terrain. Yego. Dusunyuma kandi gatoya kuri creation yawe novuga yuko hari benshi isa nkaho itangaza novuga yuko hari nabatangiye kukwigana sinzi ko umaze kubibona wewe. Bo nayibonye kandi ni bon gusa rero barayiba bikore fresh. Nayibonye uno munsi kwa ati murani sahiheze. Reka mwana babwire ati mubanze mu bikore fresh bisugura yuko ati mubanze mu bikore neza. Sasa bega kandi ngira babibonye no ma commentaire barabibona abantu benshi cyane umuntu wese akomanta hategerezwa kuba mwizina giwanje icyatumye ndabiraba nabonye umengo no muntu twaba dufitaniye ubugenzi ku rubuga rwanje rwa Facebook mbona yuko hariho umuntu yagize commentaire arashiramo izina giwanje rubaca bakwereka muri notification ndavye ncamona ni video rero y'umuntu nyene yashatse ko yashizemo n'amaterme yiwanje menshi cyane kuvuga ndavye ama commentaire yose simbeshe a 90% ku bice 90 kwijana nta muntu numwe akomanta ngo areke ko kumvuga bisigura yuko ariko ambwira yuko yagize copy ukutariko acrave wiwe ibintu nk'ibyo kuvuga ngo sinshimishwa n'umuntu nawe yonezera abantu oya nta nzigo nk'iyo mfise mugabo abikoze neza byoryoha kandi yantukangira ya nimba ari umuntu abona yuko nimba ari umuntu ahanugwa kumva nibaza yuko byo cyaheba gukopya kuko urumva iyo ukopye uzuraba n'aba baririmba iyo haje remix iba ari indirimbo iza gufuta ijya ya mbere urumva yatamfuse atansumbije vraiment shaka yo cha abireka. Sasa umaze kubibona ku ruhande rw'iwawe umaze kubona yuko hari umuntu ashaka gukopya cyangwa se ashaka kukwigana mbega ntibyaguciye ntego ukavuga ati mbega uwo muntu aje kunyononera ibi bintu mbega bimeze gute? Bon Imana ishimwe sinishimye muganda afise aha nejo muzo ati sinishimye ariko yego yarampaye umutwe nejo nzoba akantu gakaze vraiment gakaze kandi gasa nagatandukanye gatoyi nivyo mwari mumenyereye mugi ibintu byanje byose ni muri domaine du journalisme muri domaine journalistique. Mbega uvuze ati akantu gasa nagatandukanye nakumwe ahora mumenyereye bisigure ko ugiye guhindura style cyangwa imeze gute? Si style nzoba mpinduye ko sinzoba mvuye mu mwuga wo kumenyesha amakuru wiwanje umwuga wiwanje pana umwuga wo gukomeza
ukumenyesha amakuru sindi umenyesha amakuru we ntuvyemera ego nta ton journalistique ego nta neza cyane ariko abakameramani nibo bafo kameramani nkora kameramani nibo bafo yego vraiment ariko rero tukiri ngaho nyene waruvuze ati kare navuze akantu k'ubukomedie umera nk'uca avuga ati je ndi umukomedie ariko rero je novuga yuko no kwemeza uri umujournaliste ariko journaliste comédien yes kameramani si fresh jewe bakuzi ba Royi TV si fresh kuko igituma mvuze guco mu bisanzwe umukomedie n'umuntu ashobora gutwenza umuntu par exemple umuntu akaraba video yawe ari mu Rwanda ari Amerika ugasanga arashavuye mugabo aratwenzira mutwengeje iyo video muri uwo mwanya novuga yuko uba wiswe umukomedie kuko umukomedie n'umuntu atwenza abantu reka nshimire n'abantu ahubwo bantera intege cyane badasaba kubimbwira yuko amakuru yanje abaryohera donc iyo bashaka kuyactualiza l'actualité bayiraba kuri Burundi News Comedy Burundi News Comedy rero nico kinyamakuru cacu dukorera ko amakuru atomoye mugabo tutararonka abo muri cabine technique babizi ego turaba kandi twaralanceje avis de recrutement abifuza kuza gukorera muri Burundi News Comedy muri cabine technique tubandanya tubaha ikaze nibaza yuko kugira ngo ibintu bizogende neza abamenyesha amakuru barabizi ariko abatechnicien ni bari fake sasa cameraman unasikia cameraman wanje ameze fresh je ndamwizeye cameraman uri ready dutora akazi sasa nguya musorera abizi fresh aha abantu nibo bazoca bajije barabiko abishoboye fresh kuko namwe ikiganiro muragira kandi abantu bagakomanta mu makomante ndasabye yuko abantu icambere kwanza bazotubwira kuri isi mugira muzoshire kuri Royi TV unasikia mbega Jadogo Trip yo baromumenyesha makuru atwenza umunyagwenya mbene sivyo ariko je ico nagishize ko trebye yuko cyo bari ico yuko ndi journaliste comedy yes reka bazovuge ntaco commentaire turasa waravuze icya kabiri selon nuko yafashe ama image bivanye nuko yafashe iyi video yirerese mubona akwiye kuba umuteknicien wo muri Burundi News Comedy yuko atazova bijaganya nk'abandi yego sasa Jado ncabinira kwibaza ati mbega ugitangura kwimvira ijya creation ariko ata video nimwe urakora mbega wariyumvira yuko abantu bashobora kuyikunda kugeza ubu kuko ugiye kuraba ukungene video zawe ziriko zirarabwa haba kuri Facebook haba kuri YouTube navuga ko ni video ziriko zirabwa cyane kandi usanga zifite n'amakomentari menshi cyane byerekana neza yuko ari ibintu abantu bakunze kuko mu bisanzwe umuntu araba ikintu ko yagikunze kandi umuntu arinze araba ikintu anagashira ko commentaire no kubera ikintu aba yagikunze mbega ugitangura kwiyumvira iyo creation wariyumvira yuko abantu bazoyikunda nkuko biriko birabona umunsi nkuko nkunda kubivuga ni byiza yuko umuntu ashinga intaye y'ibintu kugira nabandi bubahuke sivyo jewe narakoze journalisme nakoze umwuga wo kumenyesha amakuru igihe kitari gito narakora muri cabine technique nkongera nkana presenter ibiganiro muri programme donc ama insolite ashikira abantu mu mwuga wo kumenyesha amakuru menshi ndayazi ikire n'ikintu nari maranye imyaka hafi 2 niyumvira kuzogikora kuko apart yuko nagize journalisme sanze ndi ndumuhinga mu bya audiovisuel nanasohotse hanze igihugu gato kubikurikirana rero kuba rero noba mfise ubwo bumenyi nkaba ndi n'umujournaliste kubera iki iyo ide no yigira hama sinda yishire mu ngiro kandi byose nshobora kuvyikorera ego rero ndabitanguye vuba ariko yari ide yo kuva kera icyaciye kibimotiva kugira ngo ndabikore hari agaskandal kabaye la fois passé kuri televiziyo nye nimwe mu mateleviziyo nga mu gihugu cyacu ako kantu ntikashikana meme 10 secondes mugambo gaca ku statut menshi cyane gaca kanyibutsa ya projet yanje ndavuga nti akaaye kariko gasirikira cyane hirya no hino kate yambuteyage kandi arakantu kadashikana n'amasegonde 10 jewe rero ko Imana yampaye umutwe wo kuvyumvira neza kandi ari ibintu byari muri je yuko ngiye kubikora reka nze ndakora iminota nk'ibiri iminota 3 iminota 5 pourquoi pas kugira ngo nze ndaryohera abantu ndabaryohereza ibihe komere rero ari umwuga wiwanje
ndabitanguye ndashimiye cyane gose abantu bose munkurikirana mwaranyeretse yuko munkunda mon cher ami namwe bwe mukora ku ma TV online ku ma aba baririmbyi biragoye kugira ukreye chaîne ya YouTube n'abantu dufise bakurikirana YouTube muri igihugu cy'u Burundi mu ndwi ngo ba wakwijije abagukurikirana aba followers cyangwa aba subscribers bashika igihumbi mu ndwi imwe si ibintu bya bose ariko je nabonye bishika ndavuga nti Imana ishimwe uburengiye kuza ndakorana n'abantu neza kandi byarandyoheye gose bandanya binjyohera kubera nabonye yuko abantu bariko barantera intege mu kunkurikirana kandi mu kwemera ivyo nkora yego bon commentaire ni nziza bon feedback ni nziza Imana ibahezagire gose kandi mubandanye munkurikirana munshigikira yego kandi munsengere ngume ndonka n'umutwe wo kwinova kuko bijye si ibintu umuntu biza yicaye uko nyene atiyumviriye ahubwo byari mu kibazo nagenda kubaze hari abantu twari kumwe twicaye ahantu turiko turakajya ka video nyene baravuga ati ariko rero ugiye kuraba ibi ni ibintu bimarikine igihe gitoya atumujama aje fresh ariko aho basta nk'abagutega imisi bavuga ati uyu ndazi ni nk'amezi abiri amezi atatu fresh ibintu bice birangira abega abantu bafise ivyo vyiyumvire yuko Jado baje gukora amezi abiri cyangwa ukwezi kumwe kugira ngo acareka abafana biwe bega abantu biyumvira ivyo bintu nabo nike kintu wobishora abo bantu ndabakunze cyane kubera bariyumviriye aho bageza kwiyumvira bumvise yuko ntashobora kubikora n'imyaka yose sigaje kuba ngaha ku isi cyangwa iminsi cyangwa amasaha kuko ntawuze jo hiyo mwanizere ko nzoramba wa okay rero je nagira ndakumenyeshe yuko abo rero ahubwo bagiye kuba bazoba bakunzi banje cyane kuko bazoguma baraba ko bitandukanye n'ivyo biyumvira bagume baraba ati mbega y'amezi abiri yaraheze aracakora bisigure ko ari abantu bazokurikirana cyane sasa bintera kwibaza ati mbega tumenyereye abandi nubwo wase yuko uri umukomedi ariko je ndemeza neza yuko uri umujournalist ariko sinanse babagije abakurikirana Royi bamaze no kwandika je commentaire ya mbere nayibo commentaire ya mbere deja yiwanje namaze kwemeza fresh aho nzotsindwa nzoca nshiraho intahishize Jado mbega tumenyere abakomedie bakunze gukorana ibintu bitwa amakorabo ugasanga par exemple nkaba Mutima yakinanye na Gasore yakinanye na ba Iri Defense ibintu nka bene ivyo mbega ugerageje kuraba iya style yawe bizoshoboka yuko ukinana collabo n'abandi bakomedie tumenyere nga mu gihugu ba Mutima ba Gasore n'abandi benshi bagiye batandukanye kugira ngo mukomeze gutezanya imbere cyangwa se kugira ngo mukomeze guhana ingufu ijya style yanje ni studio style ijya nta collaboration ndiko ndategekanya ukuntu ndabikora kuko urigero ubona kuri televiziyo kanaka iyo hageze l'actualité umwanya wo gukurikirana amakuru urigero ubona kuri ekran hari kasoma amakuru abantu babiri peut-être hari igihe bagira mu mfuruka hariya okwa ugasanga bashyizeyo umuntu agira ama langage des signes by'ikiragi kugira ngo n'abaragi bakurikirana amakuru mugaje yo ntavyo ntegekanye ubu ninaronka ubufasha bukwiye nzobikora mbonye bikenewe donc ubufasha igisa muga ntaba nkagufashwa ninabona igisabo cy'abantu bansaba yuko nshiramo najya amalangaje des signes birashobora kuzojamo mugabo Paul mama sintegekanya kugira amakolabo yo mu rujya muga wanje yo kumenyesha amakuru sinogenda gusoma ikinyamakuru nka sinogenda gushikiriza amakuru abantu kuri ekran nkaja en direct live ndiko ngira collaboration makuru abajournaliste babiri basoma amakuru bahana inkuru urasta gusoma iyi nanje nsoma iyi nanje ivyo nabo turabibona yes muri video umaze gukora ni ye video yakuryohe cyangwa se na yahe makuru wakoze nawe ukavuga ati vraiment aka kantu na jewe karanyemeje jewe ndabikora byose mbona ari sawa mugabo ariko ntibishobora kungana tu na video ko abantu bayikunze cyane kandi bayikomanta ko nibitandukanye ama commentaire y'impuhwe mbega uyu muntu ko ashiramwo son excellence ntibizogira ingaruka cyane cyane nta kazi kabura risque cyanke ingorane zitandukanye mugabo iyo uri mu kintu uracemanga jewe rero nibaza yuko muri rusange nta televiziyo nimwe
itavuga kuko umukuru w'igihugu ntajyama aguma akora byose ivyiza iterambere ry'igihugu arongoye sivyo rero nibaza yuko nta munsi novuga l'actualité journalière nta gihe umukuru w'igihugu ashobora kuburamwo mu gihe abari ku kivi sivyo jewe rero nta reresi yanje nta video nimwe hajya idafise ico yigisha nimba nshiramwe akanati wo bazofyonda cyangwa bakamufyonda bon kijya kiraro cyatwaye uburyo bwinshi cyane kandi bagishizeho kugira ngo amasanganya agabanuke yo guca hajya bikuja gukira hajya baze baraca hejuru mugabo benshi usanga ari mirongo n'imidugu ugasanga yabaye oblige guhagarara kugira ntigira accident abandi accident bakayakora kubera kunyurana n'amategeko kijya bagishizeho kugira bace hejuru kuri uno mwanya hariho umuntu azi yuko umukuru w'igihugu adutwara ubu arongoye i Burundi ubu uye yuko avuka Igitega mugabo atazi exactement yuko ari muri commune Giheta canke akamenya Giheta mugabo atazi yuko ari muri mu ntara ya Gitega nico gituma rero bijya mba navyiyumviriye nta n'ingaruka mbi vyongirira kuko nagira ndababwiza ukuri bijya n'ibintu bisanzwe kuvuga umukuru w'igihugu ahavuka nkihenda gato nkavuga yuko ari Ngozi muganka ca nibuka yuko ari Gitega aca bimbwira abantu ibitomoye ukuri ko yana nabahenze nyene ntawe utihenda turabana rero bijya ntangaruka mbi vyongirira kuko murabizi neza yuko bajya batwenza benshi baranamuhagarara imbere mu ma event matandukanye bakamwimita bakagerageza kumusubiramwe ijwi ugasanga ntibanamutoye uganka avuga ati mufate yavuze uko ntavuga jewe yambeshe bon pourquoi pas jewe no cyangwa fatwa rero ngo nukoberana oya Yesi tukiri ngaho nyene mbega ni kihe kintu uteganya cyangwa se mu misiri imbere ni kihe kintu uteganya kuri no creation ya kugira ngo ibintu bikomeze kwaguka icyo nteganya kubijanye n'iki bon ni creation yawe iterambere no kwigisha nuko novuga yuko iyo ukoze ibintu uba wifuza yuko ejo naho wigisha ubundi kugira ngo ibintu vyaguke erega ndiko ndigisha nuko nyene nimba hari umuntu hari umama w'umugenzi yaciye hajya munsi ya kijya kiraro bumva akihaca azabona ngo abantu bariko bajabuka n'amaguru yari kuri vola yandungikiye oje ari karatwe ngira yaciye abanza no guparkinga arabanza kundungikira oje yayindungikiye ari karatwenga cyane urumva ngo nciye kuri cyakiraro ngo canibuka ngo ya video yawe ngo ya makuru yawe bo bazofyonda cyaye bakamupasura urumva ngo natwenze ndahoyera ngo mbonye ngina abantu ngo buzuye ngo hajya hasi ngo mugabo abandi hejuru ngo hose urumva ngo baruzuye ngo menga ngo guca hasi birarekuwe ngo guca hejuru urumva ngo menga hacushaka ngo niho ntahuye ngo yuko kubyo bya bintu ngo buri kuriyigisha nani urumva ni inyigisho rero nizo ndimwo kandi nizo mbandanya hama ivyo nteganya navyo kandi niteze nuko Imana izongirira neza bimpa umusaruro babandanije bankurikirana cyane kuri YouTube ku ma content internet yanje yose ndabishirako birangirira akamaro kandi je ndaha agaciro cyane ikintu cyose gituma umuntu agira izina abantu bakamumenya mu nzira mugabo zigororotse nyene apana ibintu bicafuza uyu cankuri yego yes hari post yawe je naravye uno munsi ni post novuga yuko aho werekanye umuntu yakoze post avuga yuko wahora uri umuririmbyi ariko rero ngo biranka utusimbira kugira nte gukina ijya creation yawe avuga ati ari waciye uba manageri wa Fabilove n'ibintu byinshi bigiye bitandukanye mbega ujya mu njya post yayikoze ku mpamvu nyaba mukuri ukayuko ivyo navuze post inze ndavyibuka ati nubuze yuko ari mu bubeshi bwinshi ijya post nibaza yuko ka 85 kwijana nububeshi nububeshi vraiment bo jewe ivyo kuririmba no oya je ndomenyesha amakuru sindo muririmba ariko umenga nyinshi bakure oya ivyo kuririmba navyo ndimo oya navyo ndimo vraiment nta makuru manager wa Fabilove na Fabilove n'umuvukanyi wanje twamana kenshi dufashanya byinshi mugasindi manager wiwe ariko uri muri team imufasha tu ego hariho byinshi mu bimugize managinga mugasindi mu manager wiwe 100% kuko
nta miliyoni je noronka mensuellement yo kuza ndariha inzu nziza yifuza kubamwo nta mamiliyoni yo kuri ama collaboration internationale noronka ivyo nivyo yifuza ndazi mu ndoto ziwe kandi imbere azobishika ko mu izina rya Yesu amen rero canke inshallah abayisilamu ntibaze kuduka cameraman ni muislamu cameraman inshallah yo mbonye kibisaya inshallah yashavuye we karombye ngo ntazi gukamera cameraman oya niyanyemeza mwemeze bro nakaza arashobora gutakaronka kandi tukamuhemba menshi mbaye mu muhamwe cameraman yashavuye ngo nuko bambwiye ngo ntazi gukamera kubera oya nibaza yuko kumbe ni system bro iyo umuntu agukebuye cameraman oya navuze ivyo mbona yavuze ko utazi gukamera none ariko yagira avuga amakuru tu acha abantu bazumva none gashaka jewe ngiye live ngira nshikiriza amakuru nkaca mbona kamera ikiratamba tu gute yuko iyo image yo sanamiza guhabigira kandi ugiruje ligne okay revenons à nos moutons rero jewe no kuri sindi manager wa Samposa kuko urumva ubwo buryo bwose ntabwo mfise urya ni grand frère wanje turabavukanyi tukaba bagenzi ni n'umuvyeyi wanje kujya n'umupare wanje naza yuko benshi murabizi uno musi isaha 2 niho haba yes bakuzi ba Royi TV nakubwiye ati ndi kumwe n'umuntu ariko aravurwa Buja Flavor muri no misi nemeza yuko ariko arakora ibintu biriko birakundwa cyane ugiye kuraba muri Facebook cyangwa se muri YouTube video ziwe ziragaruka kenshi bivanye n'ibintu ariko arakora biryohera benshi mu babiraba sasa tukiri ngaho nyene brother mu gusozera na keka jambo mubwira bagukurikirana na keka jambo wobwira abakunzi ba entertainment y'u Burundi muri rusange icambere cyo nabwira abankurikirana Burundi News Comedy babandanye banshigikira bayikurikirana babandanye bakunda ivyo tubashikiriza amakuru tubashikiriza abara makuru anoboye atohojwe neza ariko rero turatafise ingorane yo mu buhinga bw'ivyuma mu byo rero bodufasha no kudusengera kugira ngo turonke abakorera mu buhinga bw'ivyuma babinonosoye babizi hama nkabasabira imihezagiro ku Mana gushigikirana ni umugenzo w'abarundi babandanye badushigikira babandanye bakunda ivyo tubashikiriza Imana ibahezagire hama nkavunira kagohe abantu bose bitwa ko ari aba technicien mu mamedia atandukanye abantu bose baba bari muri cabine technique mu buhinga bw'ivyuma bw'amaradiyo atandukanye ku mateleviziyo abakora live yuko abo bantu baba technicien n'ukuri ndabateye akamo nimba uri muri cabine technique banzo shire telefone ku ruhande n'ukuri umumenyesha makuru yagusinyaye guca jewe ndahejeje kwanonsa inkuru ndagusinyaye kugira ngo widifize wibereye muri WhatsApp ya hotel iza gutuma ni hahandi uzubona umumenyesha makuru akibaza yuko inkuru bayishizemo bamukuye live badifisije iyo nkuru yatohojwe neza akantu kariko karamujya akaja mu byo kwiyagaza yibaza ntakiri live yashaka nko gusura agatinya yuko umusuzi uvuga abandi kugira uko uye kanza kugira uko urabona yuko umusuzi ucureka kuvuga ngo guhemera hasi agacha bigira yibaza ngo ntari karabone hari karabone ali abantu bagacha babona yuko ari karasura rero baheba ama WhatsApp yo bari muri cabine technique bagume barabana no menyesha makuru ivyo ari karabuka nanonse inkuru nima ndayisavye direct fresh cameraman unasikia tube ready tube gado reka ndagushimire brother reka ndagushimire kubona waduhaye time reka ndagushimire kubona wameye kuyagana Royi TV yabwiye ati thank you so much ni byinshi wahevye nagushiriyemo muga hajya barabeshe so gucira mu muntu kuko gucira umenganiro tunyende rero ntakubaniye wari wambwiye yuko ngo notera nakama wakunze entertainment nuko wambwiye cyo Buja Flavor ba entertainment
abarundi twamye dufite imigenzo nyene yo kwitaho abarundi bene wacu gasinzi iyo vyagiye mu bijanye n'ibi bintu byo gukunda impano z'abarundi abantu bo umurundi wese afite impano bashaka kudandaza cyangwa kwerekana benshi menga baridoga yuko menga abarundi ntidushigikirana nkuko byari bikwiye rero izo nguvu tuzigire dushigikirane urukundo rwacu n'ubumwe tugiriranira nivyo bizosunika n'abandi atarabene igihugu bo ngaha mu Burundi kudukunda no kwirukira ivyo dukora kubera nitwe tuzoba twatanguye kubikunda banyenevyo dushigikirane rero yego n'umutima mwiza nyene Imana ihezagira abarundi n'u Burundi amen amen merci beaucoup brother ndabashimiye cyane namwe Royi TV Imana ibandanye ihezagira ibikorwa by'amaboko yanyu kabisa man uvyumva uri mu ijuru kabisa sasa cameraman je rero nanje shaka ndamwigane ndabe ko ndabishobora ariko rimwe yagira impano ziragabuye binaniye ntakuri cameraman banze ndabisheko je nanje ndumwe ucumbwira mbega mvuga amakuru yaye gaje Ejugo rupira wambaye sinzi yuko bava bemera nubwo abanyamakuru okay fresh fresh sasa agararwega okay uno musi isaha zibiri z'agatondo niho bagonga umwana bamwe sasa bakozi ba Royi TV reka turangize rero basi atubwire andi amakuru je ntabyo noshobora amaze nakubwiye ati impano ziragabuye bakozi ba Royi TV reka turangize atubwira n'indi nkuru sibyo none impano ziragabuye maze let's go Ego rero nkuko mwari mwavyumvise mu ntango zano makuru umuntu mbere yo guteza imbere ku gatumba umukuru w'igihugu cacu nyanicubahiro General Major Varisito Ndayishimiye yazindutse muri komine asanzwe avukamwo iyo nayo sindi ni komine ya Giheta mu ntara ya Ngozi no yari mizambushe nibaze ko tutari bwatangura wari wamaze kunshira live none basha ndababaza none ego basi ngaha agenda hamaze iminsi mike none ni impano nsuvye abandi kuba mungirira inzigo none bo muri cabine technique dufite none umuntu nk'ubu yabonye yuko mvuze yuko umukuru w'igihugu avuka Ingozi Giheta ntiri muri Ngozi iri muri Gitega none ukuri nimba mushaka kunyiruka basi je nyene nzofuma ndabihera none ngire gute